ya demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kwaduka hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 muri teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru. Impande zombi ziritana ba mwana kuwatangije iyo mirwano nyuma y'agahenge k'icyumweru kimwe. Hagati aho ku nshuro ya mbere kuva iyo mirwano yubura, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yashinje u Rwanda ko rufasha uwo mutwe urwanya ubutegetsi bwe. Ariko u Rwanda rwakomeje kubihakana kuva rwashyirwa mu majwi ko rufasha umutwe wa M23. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wanjye Prime Ndikumagenge i Nairobi. Hari hashize indwi intambara ihagaze inyuma y'aho abagwanyi ba M23 batangareje yuko bavuye mu duce bari barafashe muri Rucuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. None urwamo rw'amasasu rwongeye kuzinduka rwumvikana muri Rucuru. M23 ivuga yuko ibindiro vyayo mu gace ka Jomba muri Rucuru vyazindutse biraswa n'ingabo za leta kuva mu gitondo kare kuri uyu wa mbere. Umuvugizi wa M23 Wiringoma yabwiye BBC kare mu gitondo ati bariko baraturasa kuva saa 11:30 zo mu gitondo. Umuvugizi w'ingabo za leta muri Kivu ya ruguru Colonel Njike Guillaume Kayiko we yabwiye BBC ko ubu bari ku rugamba mu gace ka Shangi muri Rucuru kuko M23 yateye ibirindiro vyabo. Nous sommes sur la ligne de front à Ishangi parce que nous nous sommes réveillés. Turi ku rugamba Ishangi kuko twavyutse dusanga turiko turaraswa kuko umwansi yongeye kugerageza gutera ikirindiro cacu Mwati duca turisuka muri uwo muriro ubu tukaba twagaruje Mwati. Nous venons de conquérir Mwati. Comme vous le savez, les M23 kuko mubizi M23 iratora umugambi wo kwaka ibirwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abo mu migwi ivyitwaje kandi ntihengeshanya gutera ibirindiro vyacu muri uyu mwanya nivyo twobabwira. Ariko ibikorwa biriko biragenda neza kuko murumva ko twagaruje Mwati. La colline de Mwati. Hagataho umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi yaraye ku nshuro ya mbere yagirije icese u Rwanda kuba rushigikiye uwo muhari wa M23. Avugira mu rugendo yararimwe mu gihugu kibanyi ca Congo Brazzaville mu mpera z'iyindwi aho yabonanye na mugenzi we Denis Sassou Nguesso. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo Tshisekedi yavuze adaca ku ruhande yagize ati uyu munsi biraboneka neza atagukekeranya ku Rwanda rwafashije M23 kuza gutera RDC. Yongeye ko ati ababanyi ba Kongo ntibategerezwa kwibesha ngo kuba Kongo irondera amahoro biterwa nuko ifise inguvu nkeya. Ati ibyo ntibikwiye guha ababanyi umwanya wo kuza kudusotora. Nibirego leta y'u Rwanda imaze guhakana kenshi mu gihe ivuga ko n'abagwanyi ba M23 bahungiye muri ico gihugu n'ubu bakiri mu ikambi aho babegeranirije. Aho u Rwanda rwo rwagiriza Kongo guha indaro FDLR naho n'ingabo za ONU zo mu rwego rwa MONUSCO rukaba ruzagiriza gukorana n'uwo mugwi mu gihe ngo ku rugamba abagwanyi babo bavanze n'ingabo za leta ya Kongo MONUSCO isanzwe ifasha. Ubwo intambara yongeye kwaduka amaso acarushirizaho kwerekeza Luanda muri Angola aho Perezida Joao Lourenço yishinze igikorwa cyo kuja hagati y'u Rwanda na Kongo kugira ngo bihoshe ico cuka kibi. Kundwi heze yavuganye n'abakuru bompi bemeranya yuko azobatumira mu nama izobera Luanda ariko itariki yayo ikaba itamenyeshejwe. Prime Ndikumagenge BBC gahuza miryango Nairobi. Twagerageje kumva icyo abategetsi b'u Rwanda bavuga kuri ibyo birego bya Perezida Tshisekedi ariko ntitwababonye. Tuve mu karere